mu bihayanishwa ubona ko kabisa banki nziza ni BCAB ni abantu nyine uvuga ati mushoguruza account maze mukabandanya muronka service nziza kandi zizewe zitangwa hariya muri BCAB. Reka nshimira dukomeje kubana novuga ati ku rubuga rwa YouTube kana ko ni benshi kabisa kandi n'ubutumwa bwanyu tuzafata kanya keza tuze tunabucamo. Yitwa Irakoze Eric yagize ati turahari mpaka 14 yagize neza tubona ko ubutumwa ni bwinshi twa Shadrack Habyarimana ati ndi Shadrack mu gihosha mu bikaneza batama banje ndabakunda kabisa natutakwemera Shadrack yagize ati Shebe Shabana ati mwiriwe neza batama erega burya y'amategeko yagomba gutangurira muri Premier League ahubwo kabisa tugushimire ku butumwa bwanyu mugenda mwandika. Yagize ati ndi mtoto wa Rutana Papa Blessing Moso Sugar Football Club turi kumwe 5-5 ubutumwa bwanyu kabisa bane bwandi kufite telefone Android yawe andika Buja Media maze tubane ikibara ku rubuga rwa YouTube ubutumwa bwanyu turaza gufata kanya keza tugende tuna bucamo tubuse ko n'ahandi hantu mushaka kugurira ibikoresho by'ubwubatsi bikomeye kandi bimeze neza cyane gose ndetse ni ku giciro cyo hasi atari muri Miha Steel and Roofing kona ko ni banonye badandaza ibikoresho doka. Turazi ko ino ni periode ya sama cyangwa se ikibivaye naho herereye ariko ushobora kuvuga ati kubaka inzu yawe neza cyane gose wifashishije ibikoresho by'ubwubatsi bidandarizwa hariya muri Miha Steel and Roofing kuko batanga ibikoresho bikomeye ndetse ibikoresho nako byizewe ku isoko mpuzamakungu kuko ni Miha Steel Roofing furati nkene amabati nkene imisumari nkene amatole nkene ibindi bitandukanye ibyo byose mu bisanga hariya muri Miha Steel and Roofing kabisa ubona ko ni hano nyine uvuga ati badandaza ibikoresho by'ubwubatsi kandi bina turi kumwe kandi na Blanchisserie La Référence. Blanchisserie La Référence mwaka kanya maze imisi mubumva kuko ni bantu bane navuga ati bakora ikintu kijanye ni isuku ku mpuzu kabisa ivyambagwa barabimesa. Harabantu ati usaka avuga ati turafise amasaro arimwe amatapi dukeneye kuyamesesha hariya muri Blanchisserie La Référence. Navuga ati egiranye ibikoresho byawe byose haba impuzu tugiye kwinjira muri weekend ku munsi wa gatandatu kinzo ya mbere harafise mariage harafise maleve do day harafise manza zitandukanye haba mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu ariko muzizane kabisa ngaha Bujumbura neza muri Blanchisserie La Référence ubona ko bavuga ati reka tubakorere ivyambagwa vyanyu maze wambaye agakoti gateye ipasi ndetse kanamota hariya muri Blanchisserie La Référence ubona ko bari mu kazi kandi babikora neza cyane gose. Ndamutse akadukana bari haya kwa Boss John yo muntu kabisa adandaza ibikoresho bya sport bavyeyi dukunda kandi twubaha turazi ko abana makakanya bari mu biruhuko genda amaguriro mama yatandukanye amajeza atandukanye haya kwa Boss John ndavuga Galerie Jovial neza neza umushyikira ukijabuka uva no vuga ati ngaha umera nk'uva no vuga ati hari ukaza direct ngaha Avenue de la Mission neza na neza ugira ujawe kibarabara mushyikiraro ubona ko ni kwa Boss John kabisa adandaza mamayo meza atandukanye kandi akomeye cyane gose ndetse abana ubona ko bafite avantage kuko bo baronka kit complete ndavuga ikabutura n'umupira byose bifatanye kwa Boss John kabisa ubona ko abari mu kazi kikibutazi kwa Boss John makakanya ariko aracegwa cyane gose ariko aracegwa ni mutangure na muze kunyakuranwa impuzu amamayo ameze neza y'imigwi musanze mukunda murazi yuko tugiye kwinjira mu kwezi k'umunani kwezi k'umunani kurangwa n'iki n'intango z'amahiganwa atandukanye ya hano ku isi umupira w'amaguru. Rero nimba ukunda umugwi wa Real Madrid nimukunda FC Barcelona nimukunda Arsenal nimukunda Liverpool nimukunda Manchester United nimba ukunda Milan AC amamayo yaramaze kubashika karibu cyane ushobore kuba ubegwa utangura champion uvuga uti umwambaro mushasha wa Paris Saint-Germain n'uyu nzobanda wambaye ndawufise ni kwa Boss John. Rero ubona yuko ushobora kuba uronka worohewe ni muri Galerie Jovial babwiye aho bakorera ariko mukeneye urashaka kumutelefona kuri 79 821 297 79 821 297 ukamubaza ati jewe ndakunda umugwi kanaka murafise imayo yabo jewe mfise size yimeze gutya nari nshaka kamayo kugira ngo nimba uva kure akubwira ati ndayifise cyane ntayo mfise nzoyizana ko kenshi abazifise. Rero urumva yuko ni munyaragase tso dutangwa ni championnat twese tuje kuraba inkino
twambaye imigwi cyane dukunda biraryoshe guserebra wambaye umwambaro umugwi usanzwe ukunda. Yes, nuko reka navuga ati amakuru yacu tuyabandanyije ku isoko gigura nigurisha ry'abakinyi batandukanye yitwa FC Barcelona yegere witwa Alvarez mbwiye ati nyaboneka dufashe ubwira umugwi wa Atletico de Madrid ko nawe wifuza kuvamwo gutyo nayibone kugabanya ibiciro kuko bariko badusaba amahera menshi ku izina ryawe ati turagusabye uvuga ati ubwira umugwi wa Atletico de Madrid kubwo busabe cyangwa se wifuza gusohoka muri ya mugwi kugira turabe ko uno mugwi wa Atletico de Madrid wagabanya ibiciro no muhungu kabisa deal komeje kuba ingoma y'uno muhungu Julian Alvarez kwerekeza haya kwa FC Barcelona. Uyu muhungu kabisa ndabona azogira ikibazo. Uyu muhungu azogira ikibazo kabisa ubona yuko ko niyumvira nk'ubusezi yotangura kiri hariya. Birashobora gushika. Nabonye yuko nango babivuga ngo na entourage wiwe nubwo kinyamakuru l'équipe cabivuze nako ni Mundo Deportivo yuko bamubwiye ati wa mugabo uraba ugenda usaba imbabazi kwa Atletico de Madrid. Ati kuko inyifato yiwawe irerekanye ko babantu washaka batagutwaye kunanizanye wo rero ntibigikunze kugenda hari ikintu cy'amasezerano ishikana amasezerano ashobora kuba meza canke mabi yumvire sinzi umuntu yavuze ati ahataguha amahoro urahava urumva ugasanga nkuno muhungu akinye muri Atletico Madrid mu mwaka uza ataryohewe biraza kugenda gute ataryohewe na gato kabisa rero cumvikana ico ni ikintu novuga nti ubona yuko kibabaza ku mukinyi iyi ndiko ndayibona nka bishaka gusa nubwo bidasa kumwe atari decision imwe nk'imwe vya Nico Williams ubona ko vyagiye guhera champion gitangura Nico Williams afata decision ati ngumya muri Atletico de Madrid kukanyuma n'ubu tuzovyumva gutyo ko Barca yavuze ati twebwe twarasize ku meza 100 millions c'est à prendre ou à laisser muratora cyaye mureke rero kubw'ivyo bamaze kubona ati Madrid ivuga ati twebwe hako twotwa kwa mukiye umukinyi ntibikunda zana ya mafaranga Arsenal wapi kabisa nabereye amafaranga tusantanza ayo 100 millions arakwira ukuganira nabo ati umutaza ye sase nka nta na save ntitwemeye rero ndabona yuko umukinyi sinobi confirma 100% ariko je ndabona a 45% na 50% nayivuga arashobora guma muri umbugo ariko il ne sera pas heureux azokina atameze neza ibi byarabaye ku bakinyi batandukanye bagaca basubira inyuma urwego raja hasi byabaye ku mukinyi yitwa Wilfried Zaha ari muri Crystal Palace Manchester United yamaze gushuha kuri we kukanyuma Crystal Palace iranga umukinyi saison zibiri yarazimye ubu umenga ni ageze muri tirike mutari hehe uravyumva psychologiquement birakora ku mukinyi akavuga ati nta kuntu aracafise amasezerano naba ntegerezwa gukina ariko ntukina umeze neza ukina wasubiye inyuma uvuga uti abakweri barambaniye sana ibiki bigasanga bakudandaje kuri babantu ku mafaranga make kumuguta wifuza kujamo kuko Edgar nimba uratsinze ibitsindo 30 kuri sezo imwe iyindi sezo gatsinda ibitsindo 10 nukuvuga yuko wa wundi yarakurondera cagiye ntaza kurondera oya arondera abandi no rwego gwiza ugasanga ugiye muri wa mugwi utarushaka bimwe vyaba nuko yarakira umukinyi mwiza nawe yagusanga abaye nabe kuri Harry Kane yaramwimanye gose Tottenham City amaze gusara ivuga ati twewe turamuzana ariko baranga Harry Kane araza arasaba imbabazi arabakinira sezo imwe bigenda kwa kunyene kwa Tottenham ariko Imana baravuga ati nukuri uyu mukinyi ni umureke Daniel Levy ku mwana yigire haramurekura rero ati Bayern iramutwara aja kubriya handi aja kuronka ibikombe uyu mukinyi n'uwo mwongereza yababa meilleur buteur muri za Premier yagira iki ariko atagikombe na kimwe afise eko umuhungu ntaje muzabukuru atagikombe afise ubunye nantwa vuri murumva ko ari mu munezero ibikombe za Bayern abironka nta uzi ko ndashaka gutwara cha Champions ko ariko kongeza amasezerano ko araganiye rero cumvikana no kuri Alvarez c'est vrai aracari muto nakuze cyane ma 27 aguricyo 28 ans ariko ndabona yuko Atletico de Madrid irashobora club irashobora kubloka
ikakwicira kariyeri rero kuri uyu muhungu biragoye je ndabona ku bice kabisa igice cya 50% ko ashobora guha muri Atletico Madrid. Bamwitwa Renato Veiga mu defense mu gwiserukira gihugu wa Portugal nyuma yo kuvuga ati yo kwitwegeza neza cyane gose mu gikombe cy'isi yose ndavuga mu gwiserukira wa Portugal. Ubona ko n'uwitwa Jose Munyavuze ati uriya muhungu murabe giza n'umunya Portugal wiwabo kandi birashoboka cyane gose ko tubona Renato Veiga yerekeje kwa Real Madrid avuga ati turazi iki kibazo muri defense centrale kigihari nibyo Konate yaraje ariko tukunze kubona abahungu ba Hudson bavunika ba Asensio we navuga ati uno Jose Munyarika avuga ati nzoyikoresha mwakuza cyane gose bakavuga ati mu gihe uno muhungu Renato Veiga yoboneka yoza kudufasha muri sezo y'umwakuza. Jose Mourinho ari muri bamenyereza Jess akunda abiwabo arakunda abiwabo Portugal abakunda yabonye mu Portugal mwiza ashaka kumutwara ahantu hari surtout iyagiye muri club ikomeye yamara abadezerema z'aba Portugal akazitwaraho yari muri babandi bakuze impano z'abanya Portugal biwabo rero arashora kura akavuga ati iyi Real Madrid uko Jose Mourinho bujya mu bisanzwe hari amahirwe umuntu agira kenshi atagaruka Jose Mourinho kuva muri Real Madrid twarabonye parcours agiye aracamo ntiyagenze neza vrai muri za Chelsea za Manchester United ibikombe kabitwara ariko la sortie wo ntiyaba iri glorieuse niko novuga ariko yaguma yiganganira ati genda kumiye agasiga ngahaturiye akavaho Tottenham ati okimwe ndabagize uku awapi bikanka akisanga ageze hehe muri inde muri Fenerbahce yari Fenerbahce avuye Mourinho ya Fenerbahce mu nyuma ejo bundi yari muri Sporting yari Benfica nako Benfica ivyo uri umumenyereza nka Jose Mourinho hari ukuntu uri kurasubira inyuma rero icyo usubira gukubita ya ntambwe yo gutekeka hari uvuga ati jengira nkora ikintu cy'amateka ngarukane do special one wow undi bari barabonye ko yazimye ngira ngaruke iro kwit bari koragira uyu mugabo cyenda kubwira Madrid Sero Veiga numwana kiri muto muri Chelsea ntiyaronka umwanya cyane gose ibiki Portugal twarabonye ari defense nziza asa nziza n'uyu mugabo Ruben Diaz ndabona Jose Mourinho novuga ko intega fisi kuri Real Madrid irashobora kuba nziza gusumba ko abantu babyiteze je niko mbona vraiment muri aba defenseur bose Madrid fisi uretse nka reka nawe ndetse kuvuga ngo uretse umushizemwe kubera imvune nawe amaze mwigi nta mu defenseur mwiza wo mu mwaka uheze arusha Veiga mukiye mwiza gose uretse ko ari mu Portugal Mourinho ngo no wabo niki nta mu defenseur numwe muri bariya bose sana n'uyo mugabo mushasha bazanye uriya mugabo Konate nta numwe mwiza arusha Veiga Konate kweri je nabonye akina biragoye uwo mugabo yagize saison nziza cyane yagize igikombe cy'isi cyiza ya erigajya wagize saison nziza mundi yari bugiye gukonfirma gusa ko ni gogwego gwanyuma ivyo Portugal itashitse ko ivyo ntibimuraba siwe kandi Mourinho buriya ntabwo yabaye successful muri passage yiwe yi Madrid nkuko byabaye muri Inter de Milan nkuko byabaye muri Chelsea kabiri yaciyeyo araronse repêchage ariko ikintu kimwe yakoze i Madrid ari naco kimugarukanye Mourinho yubatse Madrid yari yasinzikaye imyaka n'imyaka Recruitment yakoze nizo Madrid yadugiye ko wabaye umusinga siza bubaki muri biriya bindi byose uzi byakurikiye kuva 2014 batwa Champions League yasize ekipa yubatse yose nukuvuga rero Mourinho ico nico kimuhaye akazi hari ibyo yakosoye byose aratunganya arigira basigara babidugira rero Mourinho nubu iki kintu uri kuravuga ngo recruitment ari karakora ni binazi na canjane yisanze mu mugwi ataco yopfa kuwuburana huno musi Mourinho dossier Vinicius no kuri yataba Mourinho Vinicius aba oya masato batwa Madrid yazayashinze n'igiciro bamudandaza kandi Arsenal itanga yari kuyatanga
kandi ibiganiro byaranse ariko Mourinho yavuze ati uyu muhungu ibyo muvuga byose ntava ndamukendeye ndabakeneye ari babiri bivuga mbwi yuko ngo badashaka guhuza byananiye abandi je ndazi uko nzobigenza ico rero iyo kandi uriya mugabo afise ububasha abantu nk'aba Vini bagumizwa hano nk'ariya n'abantu nk'aba Mourinho nyene Mourinho horeka kumwumviriza gute ko Mourinho ahubwo kwega n'abatopfuye baje none ibaziye abaresha babwira Madrid ni ico cyo gikora cyane gose wenda gukene raba ngina detuna bakukurera aba Dumfries ugira njani we imvira Dumfries ziriya transfer yarazikoze ubwabe bwo gukorwa kare kari ku nyungu ziwe cyane kuko nk'ubu precise narayikeneye kandi azotangurana presque 95% yabaza koresho no mwaka bose bashasha ico ni kintu Mourinho azi Mourinho ubundi kigiye yararangiye ivyo byazaje Fenerbahce nabwo Fenerbahce habaye umumenyereza wa classe ya mbere kandi Mourinho ni classe ya mbere mu myaka iyeze amazi imyaka atashobora kwigaragaza nkuko yahoze yigaragaza tumwita the really special one hari abantu nk'ubu barutse vuba batazi ubukari bwa Mourinho none voilà iyo Champions League ya nyuma yatwaye ya 2009 aci imyaka myinshi ça fait 17 ans no musi inyuma ya Inter de Milan umbwira ko Mourinho ikintu yasubiye gukora n'icyaha twatu Europa League yagiye arahendesha zamani zamani yu amaisheke za Tottenham za oya Mutame yazimye burya iyi Real Madrid iramuvyuye bamuzanye gukemura Madrid ibibazo yari ifise n'ubushobozi bwa Mourinho bwo kubekemura birahura burya ntabwo aje gutanga umusaruro aje gusana sana oya ico bari sire kwaje gukora nukubisubiza ku murongo umusaruro ashobora kuwutanga mugabo ico tuzi muri sezo aho yaciye ntaho yawutanze no muri Portugal nagikombe yatwaye umusaruro ashobora kuwutanga kuko ni Mourinho ahubwo umusaruro ushobora kuba ingaruka y'ivyiza zokora y'ivyo urisiri kwaje gukora ubivuze neza uriko uravyumva mugabo dufatiye muri kahise ka hafi ntaho tuzi yabitanze ariko arubaka kandi Mourinho arafise ukuntu wenda kubwiye Mourinho yahanganye na Pogba wo muri Manchester mu bihe vyiza vya Pogba yaguzwe amafaranga menshi kurusha abandi bakinyi ico ndakugarantishije ni kimwe kiki ziriya igo ntizishoboka imbere ya Mourinho ntizishoboka kuko Mourinho bakubwira mu bintu vya mbere vyiza vya Mourinho n'umuntu wa mbere atazi kuhisha ikintu abona Mourinho apfuma ziri jambo mugabo ararivuga ukuri nta iciza nuko mbona twambaye kumwe hariye urabona neno ko singiye nawe ntuyibona hariye nuko kwinaciye ankura ko hageze ko abantu batubura bitandukanye ku mushatsi ijezi twese twambara Madrid tiko na Mourinho urumva rero kiki Mourinho ntabwo Mbappe wazo kubona ko kamwe bahora kuvuga ko kaninde kuja mu nyamakuru arabikwibwirira muri ari ukuntu nka Benzema bamusuzugura ngo yari kinebwe ari ukuntu seze zamugoye cyane za mbere i Madrid igihe cya Mourinho rero yamubwiye ati Madrid ikwiriye intuzi kwatakigwa ni ntambwe ubwo hani fisipusi umusaruro Benzema tanga Madrid ikwiye gutangirwa umusaruro wiki koko nogeranya n'intambwe ubwo batanga uwungana n'uwipusi akayabo yamwisa akayabo buriya Benzema yarakagendanye n'umusatanga Ballon d'Or yarakidoze mu Kirundi yagacishije mu Kirundi gifobese bimwe uvuga ibintu utabitomo abari baranciye intege bamvuga ko amajambo menshi bangereranya n'utundi dukoko ucabumva ko ari uyu mugabo
ni special one muri ivyo bintu. Ikindi kintu bakubwira n'umujeni azivuga indimi nyinshi gose avuga indimi nyinshi cyane. Igifaransa aravuga, Icongereza aravuga, Ikiespanyol arakizi, Igiportugal arakizi, Ikinyaswede arabivuga, Ibitaliyano arakubita. Niko bakubwira ngo arazi gukonveka iyo agomba gutransmeta message muri wewe. Arazi ukuntu ayigushikanako. Dele Alli yaravuze ati Mourinho yaje ndi mu bihe vyiza. Ibintu yambwiye nagiye mu guhangana nawe. Mugabo ivyo yambwiye nivyo byaba. Ati wowe urabona ko umeze neza no munsi utagavye kariyeri yawe irahera nawe irafudika mu kiringo gito nta nubwo byo twari imyaka 2. Iryo jambo yararimubwiye. Yambwiye ati kuko influence uri kwagya mu kibuga ivyo ukora mu kibuga n'inyifato ndakubonana. Inyifato zawe ziteye ubwoba kurusha umupira uri kurakina. Mourinho n'umuntu avugiraho. Rero iyo wumva ngo bavini urumva bimba bahisha nivu niyo mpamvu abamenyereza benshi Alonso yaza kugira ayo mahirwe dufataje mu mwanya wano yari kuhita ni mu nkurire mwumwe ndabe yuko nojera basigaye uburemere bw'aba bantu bw'ibibazo batera abagabo gabanuka. Ariko Mourinho yavuze ati yamugumizeho je ndabafitiye umuti. Arabatinya batinyirike ariko bamegeze baturika azofata umupeti Mbappe njo hapo Vini njo hapo razi ngaha ahaciye ba Ronaldo je namenyereye Ronaldo menyeza Benzema wibaza ko ari ndusha muri bo. Ega kubwiza ukuri Mourinho arakubwira bariya za yarabatunganije noneho n'amakuru yavuzwe ataranasinya kera muri iriya sezo bakubwira ngo ya telefone witwa Courtois aravuga ati wa uratekereje gose. Hari ivyo mbona bivugwa nk'ibibazo muri Madrid bitari bikuye kuba ikibazo yabo babifata kwijambo. Iryo jambo narikeneye aja kuri Vini ati naratohoje numva yuko groupe yose kwiyumvamwo iragukunda mu majambo make barakuyoboka uri mu bantu bashaka kuvuga bakumviko. Ndakugize umulideri wa vestiaire a telefona Mbappe ati wewe projet ya Madrid kubakiyeko ntaco twoshikako tutakugendeyeko ni wanje bizoba bimeze uko uri umulideri technique. Leader technique no kuvuga hariya mu kibuga mu yandi majambo ngaho yaraje gusepara role y'umwe wese. Rero nabwo wewe Mbappe uzoza gufata ijambo muri vestiaire biki ujanira iyo role afise uwo yayihaye. Afise uwo yayihaye peut-être ntazoba yambaye intuze muga ako kantu kuko bamwiyumvamwo. Ako kantu kuko bamwiyumvamwo ako kantu aragomba kukaresponsa kukubakira. Mbappe wewe ibigoro urabitsinda ukabitsindagura ariko na equipe bikarangira atanici twaye. Sawa wewe umuyobozi w'ivyo twoshikako ni wewe cyo ntivyumvikana bazosuya gupfiki katubirindi Vini wana wigeze uba meilleur buteur nta nivyo tukuziko rondera imipira utsinda turamufise. Ego il faut gusa ko transforma Vini mu kuntu dede ya transforme au lycée na ntuzi na Mbappe na Dembe ntabwo dukeneye aba buteur 10 dukeneye mu buteur umwe n'abarondera 5 n'abamurondereye none ico nico Madrid yari igwaye muri aba bahungu katubirindira ivya Yes nuko reka makuru cyanje no muri ko ravuga Real Madrid ku munsi w'ejo yari mu kibuga mu nkino za pre-season ubona ko yari kikina urukino rwa gicuti rugira kabiri inyuma no bwati yo gutsindwa rwa mbere ku munsi w'ejo hakitsinda mugwi wa Leganes ibitsindo
bine ku gitsindo kimona ko harimo kwigenza neza cyane gose kuno mugabo Trent Alexander-Arnold abona ko yatanze pass decisive nziza cyane gose ugati yabone kuno muhungu Dumfries mushasha yaje atangure agabe nako kumusejo nako bariko baramwerekana witwa Dumfries kabisa novuga ati ndetse yakoze n'imyimenyerezo hamwe n'abandi bakinyi bamwe basinze ibitsindo ibyo bine byabonetse kwa Real de Madrid Valverde ku munota 22 witwa Goncalo Galicia ku munota 27 Mastantuono ku munota 58 mu gitsindo witwa Pulido ku munota wa 60 nawe navuga ati yisinze igitsindo kwande gwa Leganes rukino rangira ari ibitsindo bine bya Madrid igitsindo kimwe bya Deportivo Leganes ubonako ni muri za nkino za gicuti imigwi iri kurakina yitegurira umwaka w'inkino w'umwaka uza nuko reka makuru yatutana nubwo ati kujanye n'isoko gigwa nigurisha ku munsi w'ejo kigitare goretse ko twitwa Barcola nibyo n'inzira zimerekeza kwa Liverpool ariko onovuga ati Paris Saint-Germain nayo yashoboye gushira mwagatego sagatego komte ariko amafaranga yavuze ari hejuru cyane gusa $145 ati uyazana naza toro no mukinyi yorosha umutima yorosha umutima ibintu baravuga 170 millions 145 millions yorosha umutima abangu amafaranga ntayo bakwiye yorosha umutima c'est vrai soko n'igigwa nigurisha irazimbye muri kino gihe Liverpool amaze kuvuga ati twa turatanze 80 millions ubu atanze 80 millions c'est difficile ko ashobora kuduga kuri 140 millions biragoye kandi uravye même le joueur qui n'était pas titulaire c'est vrai n'umukinyi mwiza izi transfer market yari mwico ibintu ikintu bitwa gukamisha gose vraiment ni haje umuntu ngavuga ngo reka ndajyaho mpambije no kurepa yuko ushaka kugenda yandi omanda kuri 130 millions 120 millions yikwiye pas du tout ariko kunaniza abantu no kwicara karere bakinyi umukinyi antuka ora nkibi Liverpool yagize 80 millions arayikwiye vraiment Barcola arayikwiye 80 millions amafaranga make ari yarahiye ariko ngo tari ngo tutwu ngo 145 millions ni menshi Barcola nta bintu uretse yego Champions League afite zibiri ariko nta bintu vyatare turango Barcola yakoze ibintu vyatare ego n'umukinyi mwiza ariko no amafaranga ni menshi gose rero ibi bishobora kurangira sinzi peut-être Liverpool shaka ati turakeneye mu elie mwiza nka Barcola ariko barashaka gusanga badugije gatoyi ariko au-delà ya 100 millions biragoye ko yatanga rero mbona yuko Paris Saint-Germain iri kwiyananiza uyu mukinyi we yamaze kuba categorique vraiment aravuga ati sinongeza amasezerano sino bazontwara kwa gusa ibi rero nk'ibi iyi ni nkamwe bya Vini ni guheza nyayo Vini aha baraganira avuga ati turakongera amasezerano bigende neza Jose Mourinho yabigiyemo afite amasezerano y'imyaka igera kuri iyi ariko nk'uyu avuga ati jewe 2027 azobaheza agenda kwagusa kandi umukinyi nk'uyu adashikana na 26 25 agiye kwagusa ubuhomvye rero niboroshe umutima bavuga ati le 80 millions cyangwa 90 millions muziduhe mu mutware sino uyu mukinyi we yamaze kubankira ati sinongeze amasezerano kandi birumvikana duwona ariko aragenda Varaskelia ariko aragenda none umva yuko yo gumanya akuri biragoye kabisa ari nako nahoze mbona kwa Liverpool nawe bavuga ati twebwe mu gihe uno muhungu Bradley Barcola atoza option ya kabiri bakubitiye akajisho hariya muri Portugal avuga ati uno muhungu Francisco Coensa ba mu mikombe cy'isi yose ari kumwe n'umugwi insewu wa Portugal ati mbwe byo kwanga kwa Bradley Barcola turaza no muhungu Francisco Coensa mukinyi mwiza cyane gose akiri muto twabanya muri muto pe ariko Barcola uno munsi gati bikanka ari ikintu kibabaje muri no transfer umukinya arakenera umugwi ariko bikananirana Barcola yamaze gutanga akorewe kuri Liverpool ni mwebwe nshaka yika yabiba nk'imwe ya Alvarez kwa yikuri ariko gusa ho Barcola ananizana ku mafaranga amafaranga bo ntazo kuvuga ngo bikiri biki we yavuze ati akoro genda yitanze vugana na Liverpool Paris Saint-Germain Liverpool ati nukuri twebwe ngizo 80 millions ariko uveho 80 millions sibo 145 millions hari ibintu babigoye cyane gose rero umva ari kuntu sinzi peut-être sikiro kinini yagisigaye gose ariko nanone sigito ariko ndibaze ko bazogenda baganira buhoro kugira ngo bashike ikintu cubaka kuko na Liverpool avuga ati nubwo turi kuri abantu bari offensif turakeneye ba defenseur defense no munsi muri Liverpool tameze ego arafise Yandonira ora nabonye yuko muri Liverpool bakora mushimagiza gose abakinyi avuga ati sinzi ko maze kubona amafoto yabo
ati kuri Ansote vima twaragira ariko yavugwa n'uyu Milos Kerkez hari umuhungu nabonye yari umuhungu akomeye gose umuhungu yavuze ngo jewe ubuzima bukomeye narabuciyemo ati wowe yaje haya muri Serbia ariko no munyahongriye cye muri Serbia natwarikanye ku myaka 10 ati jewe ubuzima bugoye narabuciyemo yarahasaliye rero aravuga ati muri Liverpool Andoni Raola ariko arazana ikintu gishasha surtout kubakira ku bantu bakora abantu bakora kabisa atari vya bindi wari ko Liverpool mu mwaka uheze twabona umenga harimwo ukudashiramo agatege gose rero ati abakinyi baheza basanzaye rero kuri uyu mukinyi ariko ko muri defense nakunda kubwira ariho umukinyi mushasha bari baguze mu Faransa yitwa Jeremy Jacquet yari yagize imvune mu kuboko kwiwiwe mu bitugu amara presque nka saison yose dakinya avuga ati uyu sindo muzana hakiri kare aba witwa Giovanni Leoni avuye muri Gaman Croise nawe nuko nyara ati sino forsa nabanza rindire urumva no musafise Virgil van Dijk kumbure n'uwo Jeremy Jacquet ariko ntamwizeye gose avuga ati Joe Gomez yarababaye sinzi ryarazogaruka ashogaruka vuba ariko avuga defense ntabakinyi fise ntegeza kuzana rero Liverpool yatanze iyo offre yabo ariko Paris Saint-Germain niyo yoshe umutima uyu mwana ntibamwiciriye career yiwe arashaka kuja kubriya hande kuko uyu ntari hejuru ya Varaskelia kuri Desire Doué arabona ko ari preference ya Luis Enrique nyamureke yigiye bamwitwa Iliman Diar umunyasenegal kiri umugwi serukira wa Senegal Les Lions de la Teranga biranugwanuga ko biravuga ko nawe agiye kwerekeza hariya mu ubara bo muri Saudi League Pro mwaka kanya umugwi wa Al Hilal n'ubwati ibiganiro byatanguye hagati yo mu Kenya Senegal Iliman Diar ndetse ashaka kwerekeza muri ya mugwi hariya mu barabu akanya nakanya ubona ko kabisa ni transfer murungika hariya mu barabu kabisa ndetse ubona ko masari imbere bishobora kuba official tukabona uno munya Senegal avuga ati reka ngende kuronderera hariya muri Saudi League Pro akanya nakanya shobora kwerekeza hariya Jamal Musiala hariya muri Bayern Munich ubona ko agiye kongereza amasezerano ubona ko azomugeza mu mwaka wa 2030 navuga ati wari chance nziza cyane gose ku ruhande rwa Bayern Yves mu gihe uno mwana akiri muto cyane gose umwongereza amasezerano yogera mu mwaka wa 2030 ayongera nde Jamal Musiala kice kibe kibazo kurinde ati yo bari avantage nziza cyane uriya bari aba Jamal Musiala ntibasohoka amasezerano bakayongegwa adagi bazana batariyana muri myaka ya bigeragezo byaje kuri yo lise ni kubera atari umudaki shaka cyane go savuga ati uno turamukubita kiri ngaha amasezerano ntaze gutugora abadagi ntibaviri wabo ni satuntu twanje ntibaviri wabo kabisa abona ati ni mu mugwi mwiza nka Bayern Munich kugira azoveyo kabisa raba n'abakinyi bariko kosa barikoze kuri Cruz naho nyene bamugaye kubera ko ari umwana wa academy naho nyene barikora kubera umudagi mugenzi Mario Götze ari abana ba academy barakunda gusuzugurwa n'imigwi yabo baguma babona nimwe akubwira ngo intumwa ntiyemigwe wabo n'uyu wacu Cruz yavuze ati aya mahera muhaye Götze naje nayashaka ate ininde yaguhenze ntibigunda kabisa ndamwo ko agenda yes ndazi ko rero ikintu kiko kiravugwa ni tayari vyamaze kumenyekana uyu mugabo Neymar Junior ko yasezeye gukina umupira w'amaguru gukina mu mugwisero kagihugu wa La Seleção yavuga ati nukuri nakoze byinshi naritanze ntiziganya naragerageje kabisa gukora ivyo nshobore byose ariko munshimira ivyo nakoze aravuga ati nukuri ndarekeye abandi nibubandanye jewe ndamanitse ibirato mu mugwisero kagihugu wa La Seleção hari hageze inkini jana 30 ibitsina 80 no afite byinshi muri La Seleção yakuye agahigo ka Pele rero avuze ati nukuri mwebwe abandi nimubandanye jewe ngari bandanyiriza ibindi nta bindi nizeye nokora birengeje ivyo nagerageje kuko ni bamwe bavuga ati mu bantu baba nimero 10 baciye muri Brazil il est le seul atashoboye kuba asureva igikombe ca Coupe du Monde kuko kuraraba abo tuza aba Pele turavye aba Ronaldinho yagize vyiza ba Rivaldo iki ariko urumva yuko wewe haratashitse ariko ilaiseye ko yashoboye ariko ni Neymar Junior avuga ati mwarabonye ngere bavuyemwo mu camwe narigishiri canyuma yarakura yamosozi ntiyaronse n'umwanya gukina umwanya munini nya kuko bazi ko yari mu mvune
avuga ati hageze bavuga nti ndabarekira abandi babandanye ibya Brazil ni mubandanye jewe ngejeje ngaha mbandanya muri Santos ibindi ngira ngo tuzovyima mu nyuma ariko yamaze kwamanika ibirato mu mugwisa w'igihugu wa La Seleção. Kuno mugabo Neymar Junior Kiki novuga ati ni hamwe umuntu arakora ariko n'imisi kagira ivyayo. Neymar Junior yatanze ivyo yarafise ariko imvune nazo ntizamubaniye. Imvune zamubaniye neza. Imyaka 34 si myinshi gose. Neymar maka kanya ko bageze muri Brazil akina hariya novuga ati muri Santos siko byategeza kugenda ariko novuga ati haraho novuga ati imisi gira ivyayo sino Neymar Junior yatanze ivyo yarafise muri La Seleção ya Brazil ndavuga mu mugwi serukira igihugu. Yes nuko dusigaranye umwanya muto cyane gose iminota igera kuri 15 gucugira ngo dutanga kanya keza novuga ati ndaziko ni benshi hatandukanye twagiye tubana batwumviza bari haha novuga ati mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu tukomeje kubana kuri YouTube ndetse novuga ati no kuri television novuga ati bariko bakoresha decoder ya Azam ndetse na Canal Plus ndaziko muri benshi hatandukanye iminota mike dosigaranye na kanya keza kugira ngo mushobore gusoma kunurire mu gice mushigeze kuganira twagiye urabashikiriza hariya kwinaterabiramo mwinga bw'ivyuma ko telefone itayari maze muduhamagare kuri 61 20 20 ubusa 61 20 20 00 Bisport allo. Allo Bisport. Allo. Oui ni sawa. Na mahoro cyane. Turavugana ndomerereye. Ni Keze muvugana mu Rukaramu. Ni Keze mu Rukaramu. Interano yanyu. Ego. Interano yacu kwa kubaza mbega Rodrigo ibyo bimeze gute? Rodrigo Goes aracari hanze y'ikibuga nubwo ati ni imvune yagize rigama croisé aracasigaje yandi mezi atari makari hanze y'ikibuga. Okay, amata cyari kindi kibazo kivuga ku. Mbega Vinicius ibya Arsenal na Vinicius biracari mu ntumbero canke byararangiye kugira ngo agume muri Real Madrid? Vinicius baracari mu novuga ati mu ma procedure yo kongera kugira abamongeza amasezerano baracayaga n'umugwi wa Real de Madrid mu gihe atoyongereza bivaye n'ivyo ari karasaba umugwi ashobora gusoka ariko maka kanya aracari umukinyi wa Real de Madrid. Okay, hama ikindi kintu agomba mbwira abakeba bacu Barcelona. Gira ubahe message. Nibatke bwose umwaka kabisa twahagurutse twaguze abakinyi. Ati babitege. Nabone bariko bagura abakinyi reka tubirindire. Ego, natwe turiteguye gushigikira kabisa. Merci beaucoup. Aho batwumva hose igihugu cyose bamenye ko twahagurutse natwe. Barabumva kabisa ndazi ko twoindira sezi gatangura. Ndagushimiye cyane gose. Okay, murakoze cyane. Meko muradukorera neza. Asante sana. Sinumva ko abakunzi bagati mu mwaka uza turi tayari. Oya bari tayari vraiment. Bari tayari. Iki je cyanyoye kubera iki? Iki zoryosha Classico. Classico yari ataga akanovira no kure. Ntushobora kubona yuko Classico ishobora kumara imyaka 2 ubona Barca iguma idomina kabisa. Harageza aho tubona ya Classico basiryoshe umwe aratsinze uwundi aratsinze cyaye baranga ikaro ko ari Classico iryoshe kabisa. Oya nubundi Real Madrid itari kiratahukana ibikombe ayo nakantu mero kagabanuka Yes ariko muduhamagara kuri 61 20 20 00 mwandika n'ubutumwa kuri WhatsApp kuri 65 kane Bisport allo. Na mahoro turavugana ndemerereye he? Na mahoro ni Mamere mu Mirango Konko. Ndamutsa Yves ndetse na Kiki. Allo Mamere ni sawa? Cyane kandi abashimira cyane kuze kwanguza bwanyu. Hanyuma rero nako ndigitaniro Bisport ndagwakubabaza bambe City Connection cyakwaza kuri BDFM ko cyacaravwe cyane ko bimeze. Yes, ibyo nibaza ko hari uko uburongozi buriko buravyiga ko nibaza ko mu miseze murashobora kuba mugiye kumenyesha uko intunganye igiye kumera kwico kiganiro. Murakoze cyane ko naco ndagikunda inyuma yo kumviriza mwebwe naco ndacumviriza. Asante sana tugushimiye cyane gose. Sawa. Sawa sawa.
yagize ati alo ndabagumbiriye mu izina rya Yesu hama rero ni mwebwe mwasubire kunkundisha Buja FM kuzisanguzi karongo simpindura ni Claude Nyakabiga ku gicumi ati murakoze cyane gose Claude tugushimire yagize ati bite Yves ndamukiza makwinto na Edgar makoze kuduha amakuru aryoshe mbega dojonga zogaruka ryari ndi Olivier kumusaga kujya mbere uyu munsi kiki ati ntiyavuze ku kantu kiwe ati pu yawaye sro kiki ati pu yawe ni wayidana sasa ni doyonga zogaruka bariko baramwivaro hagati ya mezi 4 na 6 urumva si make cyari hanze y'ikibuga ati 61 ubusa ariko mandika n'ubusuma kuri WhatsApp kuri 65040254 butumwa bwanyu turabwakira ku murongo wa WhatsApp ari nako mu telefona kuri 61 ubusa shakwandikira n'ubutumwa bwanyu ku rubuga rwa YouTube andika Buja Media muri telefone Android yawe maze ubutumwa bwanyu tuze tubuca ijya nino turi ngaha ku bwanyu turi ngaha kugira ngo namwe ibyiza bya sport mugende mu na bironka tubakurikirana ko hari abakwandikirana bace ku masanamu navuga ati dukeshariya Azam kuri chaîne ya 532 Bispatalo Allo oui allo na mahoro Ewana tura mahoro ndemerereye he Ewana ni Philboy Las Vegas T-Boy T-Boy ni hano ya Las Vegas hano yacu nashaka mumbwire umuvandimwe bita Terasa Fanari Senare ibintu bya Vini akure y'amaso ibintu bya Vini atabanza tekana yego ariko birashoboka oya ntibikunda ujya mu peti na Fanari Real cyane reka tubirinde turiyo bije sawa yes ubona ko kabisa n'ubutumwa bwanyu hariya ku rubuga rwa YouTube turashobora kuza tunabusoma andika Buja Media maze tugire ko dusoma ubutumwa bwanyu ari nako Bispatalo oui allo na mahoro mwaramutse turavugana ndemereye kiki ndijume ko mutarama jume kwa ora he ba na rapote yariko ndagarutse karibu cyane mumeze neza ariko turashima uhoraho kabisa naho ni sawa kwa ruko bashimira nyene no kubaramutsa kweri kabisa muri bihe byiza urakoze cyane Jumeo kabisa heruka kera baba bahari kabisa dukurikirana atangorane yagize ati ndigigi irbegizos wo kurukinga ubundi mwijabe no kwitira bemera cyane mubona Vinicius Kujocamo muri Arsenal ati Saliba wewe azagaruka ryaje Saliba cyari hanze y'ikibuga Saliba ntaranabagwa kumburengira bacaraba pimo bitandukanye kurazi yo kenshi y'abakinyi babazwe yaje no muri vacances muri Cameroon barerekana ifoto ahubwo ntibari bwana mubaga ntibari bwana mubaga barerekana ifoto kavuga ati l'opération yagenze neza ariko ngirakumbura cyane muri vacances azoba muri vacances agenda bagwa byoshoboka ariko byo turazi yuko championnat izotangura adahari 61 ubusa 61 ariko mushaka kwandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 65 ubusa 4 ubusa 2 54 twibutsa abantu ko turi kuri no Azam chaîne ya 532 kuri Star Time turi ku chaîne ya 110 mu gihe Canal Plus ni chaîne ya 663 ndavuga kubo dukomeje kubana ku mbonesha kure ari nako ndavuga ati ubutumwa bwanyu mwandika ku rubuga rwa YouTube andika Buja Media maze tugire ko dusoma ubutumwa bwanyu ndazi ko muri benshi hatandukanye tuba dukomeje kubana kabisa ndetse bari hagati mu gihugu namwe muri abantu bacu ndazi ko dukomeje kwaneza cyane gose 61 20 20 00 61 ubusa nakanya keza kugira ngo tugire ko tunabakira mbona ko n'ubutumwa hariya kuri YouTube yagize ati kwizera Imana Nadine tindabaramukije mwese mwabikoze neza ni Nadine Kinindo ndabakunda Nadine nawe uraziko umuntu wacu nawe turakwemera yitwa Irakoze Cedric turabashimiye mwabikoze neza cyane gose yagize ati ndayisenga Elique turamutsa batama amateka turakurikirana 5 ni Jama Irankunda bubanza Musenyi ku Mpanda yitwa Brigitte yagize ati iwe ndagukunda cyane ariko
aha gakunda Barca ariko uyu munsi ntuherewe girakunda Barcelona jewe rero reka ndabivuga abantu bavyumva no kuri mu buzima bwanje sinzi gushika ikintu kiri ku mutima wanje iyi migwi ibiri Barca na Real Madrid nta mugwi nkundamo arabakuba uno muzi wambara Barca ejo Real nta nubwico arico kibisigura no bagwe ndababwiye ibiri ku mutima wanje ntabwo jewe mu buzima bwanje wewe ni wikundira Arsenal jewe nta nubwo mu mupira w'amaguru ngo nkunda ikipe zibiri cyane ngo imwe hariye ngo yindi hariye ekipe nkunda ni Arsenal ndayivugira nga barantabizi hagati ya Barca na Real Madrid iyo iri kirakina bivanye n'ibihe hari iyo nshobora kuvuga nto no munsi nshigikiriye niko bigenda ariko ntabwo genda mu Barca ntabwo ndo mu Real Madrid mu bafana banyu mu nkure mwo ndabibabwiye kandi nta nubwo jewe no nayihisemwo nta nubwo nogira ko nzi ico nkorera ngaha niyo nabona navuze ntikikiu jewe mfana Real Madrid kubivuga si icaha kuko ndazi kwisi yose abantu bose ico nzi nuko ngaha mfise uko amategeko y'iradio ampa uko nkora akazi navyo ni nkunda Barca ntawo nkurikirana kuko mwe mwabafana mwebwe mwumva ngo yoca he ngo atinya koko twumva yuko yahenga simwe mu biraba ngaha aho ntwarigwa hari abantu bacunze ko tudahengama dukora ibintu ko babitubwiye tubikora erega ari abantu ari umuntu yigeze kubimbwira ngo araponze Madrid wewe ngo araponze Madrid ntinavuze amajamba ya abura kumbwira kuko iyo umuntu yaponze usubiyemo ibyo yavuze birumvikana namubwiye ntihari ikintu kimwe mutazi mwe muba muzi ngo twoponda uko dushaka dufise iradi duhaye akazi iduhemba iduha umurongo dukorerako wewe ibyo uvuga ngo naponze noba nahanywe n'ikintu wewe utazi kitaranagushikira hari gusa uno munsi Biswat allo oui allo allo Biswat kwa telefone kama oui turabumva tubwana ndaberereye he ishimwe kumuzinda kumuzinda ni more inirano yanyu ego turashima amabikoze neza tugushime cyane gose urakoze nagombaze Real asusuka inde uhagarare neza nitiko turakumva atugurishwa kwa Real arimo agurishwa olala mbaka ga telefone kiwe ntikameze neza ubutumwa navuga ati ku rubuga rwa YouTube ni bwinshi cyane gose yitwa Lionel Sanat Lionel Mukinindo mu bikoranza mu bahwe batama amateka yitwa Albert Habyarimana Albert Kampara turi kumwe gatanu ku kandi ati mva mu ntara ya Muramvya aho bitwa Imbuye mba niko ndakugirana ndi mu gisagara ca Kampala bonaho kabisa n'abantu b'ingitandukanye badukurikirana kabisa mva ko nahariya Kenya turi kumwe Kampala Uganda naho bonako baba hari kabisa kandi dukomeje kubana neza cyane gose yitwa irakoze duka tubashimiye mwabikoze neza cyane gose bispotalo telefone kamugora 61 20 20 00 61 ubusa ari nako tubanda dusoma n'ubutumwa bwanyu munugika ku rubuga rwa YouTube ni 55 ubusa 4 ubusa 2 54 yagize ati hi banyamuryango ni Anise Mutakura baramutsa ndi kumwe namwe gatanu ku kandi namwe muri abantu bacu bundi ati iyo mvuze ko dukunda Buja FM ba mu bitaba tarabizi cyane gose noni radio yanyu kabisa ndazikoma muri abantu bacu dukunda cyane gose kandi twubaha kuba muhari
ni ibyishimo kuri twebwe. Ati ndi Macumi Edouard Mukanyosha twari kumwe mu bahe batama ikiganiro cyari kiryoshe uko ati nuko kinyarutse guhera umwanya wa mutugu wa bara amazi bakaryoshe nigahora mwitaba kabisa ibintu birashobora kuryohega natwe gagiye turyoherwa wara amasaha tukabona harageze tuti aya masaha harageze kwe ibintu ko byari biryoshe rero amakuru y'inkino yamari menshi maryoshe ariko turabemereye yuko tuzokwamana no umuntu yanditse ijya message namumenye ngo bira ko uyu munsi nuberewe akunda ari Barcelona cyane kandi twapfuye okay wowe uyivuze ikintu umva ubusesanguzi simpaka bube ico cy'umuntu ashaka ikimeze neza si publicity ubusesanguzi si publicity iyo usesangura Barcelona ntuburi ko wamamaza Barcelona nk'ubu je mu bintu basandayigaya allo oui Bisport allo amahoro cyane turavugana ndumerereye he merere mu gatunguru n'amavuga no bifanye icyungira donation atraseko ntano yaje ufana Real Madrid bashimiye cyane murakoze cyane kudusangura amarisangwe neza cyane Imana madehe mugisha urakoze cyane gose nawe ugira umugisha mu nyandike mu banywanyi ba Bisport nanjye ndagikunda cyane ibiganiro cyane nakunda kubategeza nitekani urakoze kabisa allo washitse nugira ikibazo banywanyi nta kibazo karibu cyane yego sawa murakoze cyane muhetagirwe urakoze amesi yes nuko rero novuga ati uwo niwe munywanyi wa nyuma dusozereye ko mwaka kanya mbona ko nyuma y'umwanya sumanya kabisa amasaha yamaze kuturega ngakaryoshe nigahora mwitama Yves Superhafu ndagushimire cyane gose nije nagushimiye ndashimiye abadukurikiranye bose ndashimiye abari mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye ndetse n'abantu batetse ibyo duhava dufungura mu kana kuko twe ntitwabitetse ntutwenge ibyo uza kurya ntavyo watetse ugomba rero washimira ababitetse numva ko mundasi heza kabisa tugende Kiki Makwinto ndagushimire cyane gose nije gushima gose Edgar shimiye Yves shimiye abwa bw'ivyuma abadukurikiranye mwese nk'abatubwiye bati ikiganiro cyanyarutse ariko tubemere yuko Imana ibidushoboje dutije amagara ku munsi wejo ya masaha nyene ku makuru menshi aryohoye tuzoba duhari mugira mbo amubahwe mugira umunsi mwiza mubaye no mu byanyu Imana ibarinde Ryari iteka ridasanzwe bwa rubuntu Imana yadutije kugira ngo tubane ikindi kiringo c'amasaha agera kuri 3 anshima tabanye kuri televiziyo nagwe ko tuhari kuri chaîne ya 663 kuri Canal Plus kuri chaîne za Azam ku 532 ndetse na Star Time chaîne ijana na cuma hose twari kumwe ikibera hatankomanzi shima twari kumwe ku murongo wa FM ni 87.6 ni Buja FM twabanye ku rubuga rwa YouTube ni Buja Media ikiganiro kigomaho atankomanzi shimire Queen David wadufashije mu ngabwe kugira ngo amasanamu n'amajwi washikire atankomanzi twari kumwe na Canal Plus BCAB twari kumwe kandi na Mirasi ntibagiye na branche série la référence miko ya mbere mwari kumwe na Edgar Iteriteka dusubire ku munsi wejo Imana idutije amagara mwanda mu bugugwa neza